ni kuri petite murebe mu birahabera yawana ikintu dore hano niho haguye isasa kuyikompora byarapitse abantu barimo barirukanka murebe ni maisha uriya munyamakuru abantu barimo barirukanka dore ngo turashoreranye hano inguma imeze nabi kabisa ibintu byacitse hano kabisa uwo mwanya turiko turavugana abanyagihugu bo mu Rwanda nabonyene batanguye guhunga ubu babonye yuko iyo inzu y'umubanyi ifashwe n'umuriro iyi wawe nayo nyene iba yegereje kwaka umuriro. Imbere yuko tubandanya iki kiganiro reka kwanza manze ndabasabe imbabazi kubona yuko nari maze igihe kirekire nariko ndabashikiriza amakuru nkuko mwari mwiteze yuko nzobashikiriza amakuru y'ibintu biriko bibera muri Kongo ndetse no mu Rwanda anzobashikiriza na Jesse jewe nari nasohotse gatonye igihugu ndi muri mission y'akazi ariko ubu naje kugira ngo ndabashikirize amakuru y'ibintu vyose uko biriko biraba ndetse kwisi nzima. Narabonye ama message y'abantu benshi nyandikira bati akese amakuru yizewe tuyarindiriye kuri wewe. Rero kuri uno mwanya kuva ubu mugiye kumva ibiganiro vyinshi cyane. Kuba tarakora subscribe ni mukore subscribe vyihuse hama duheze tubandanye dukora umuti. Uwo mwanya rero nariko navuga nti mu Rwanda umuriro naho nyene watse inyuma yaho haheze igihe kirekire cyane M23 iriko ikora amaroregwa mu gihugu ca Kongo hajya igoma. Murabizi neza cyane yuko M23 yatanze n'umwanya kiringo nabanduka ivuga iti abasoda b'igihugu ca Kongo bakeneye kuba bamanitse izabo. Hama inyuma yuko ayo masaha bari batanze ataranakwira M23 yari yamaze gufata igisagara ca Goma, yari yamaze kwitwarira Goma yose yayishize mu minwe yayo. Ariko kandi abasoda bamwe bo mu gihugu ca Kongo barashoboye guhungira mu Rwanda. Aho rero ni naho hari ikintu gitangaje cyane gose ku kintu kiriko kiraba uno munsi. Nukuvuga ngo abantu bari kubava muri Kongo bahungira mu Rwanda uwo mwanya turiko turavugana basanze ibintu bitameze uko bari bavyiteze kubera ko ivyo bariko barahunga muri Kongo nivyo bariko basanga biriko bibera mu Rwanda na cyane cyane ibi bice vyegeranye Goma hamwe n'u Rwanda muri Kongo hamwe n'u Rwanda murazi yuko bisanzwe bihana imbibe ibi bihugu uko ari bibiri. Rero intambara ubu turiko turavugana intambara iriko ibera igoma ni nayo kandi iriko irabera mu Rwanda. Nukuvuga kuri uno mwanya jewe niko nabona imbere y'uwanje video y'abantu baryamye hasi abamotari barashwe mu gihugu cy'u Rwanda nyene n'abandi bapfuye batazwi abaribo. Nukuvuga iyi ntambara igiye gufata iyindi nzira itandukanye nuko abantu bari basanzwe bavyiteze. Ariko kandi ubu turiko turavugana no kuvuga ngo president w'igihugu ca Kenya ariwe William Ruto yashoboye guhamagaza aba ba president bo mu karere kugira ngo bashobore gukora inama ijanye n'ibi bintu biriko birabera muri Kongo agomba yuko bihagarara. Ikintu nibaza yuko kimaze kugeragezwa imyaka myinshi cyane ariko bikaba vyaranse yuko koko iki kintu gihagarara nkuko William Ruto president w'igihugu ca Kenya ariko aravuga ati izi ngwano mukwiye kuzihagarika, ibi bintu mukwiye kubihagarika vuba bwango. Ikintu rero gitangaje sikindi nuko ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda, ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda hafi vyose
aya makuru yuko u Rwanda narwo nyene rwashikiwe bariko barayahishasha, ndetse niyo babivuga mu bisanzwe ntabwo babishimika nka kujya bashimika bariko baravuga amakuru y'ibiriko bibera mu gihugu ca Kongo. Ariko kandi u Rwanda narwo nyene rwashoboye kwerekana ubuhinga budasanzwe, ikintu kitari cibazwa yuko coshoboka na cyane muri ibi bihugu byo muri East Africa. Kuba u Rwanda Kongo yarashe u Rwanda bisasu binini byo mu kirere, hama u Rwanda igihugu cy'u Rwanda giheza gisambura bijya bisase byinshi byasambutse bikiri mu kirere, ibisasi byinshi mu byari biriko biza bigana mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bize peut-être biboneke yuko n'u Rwanda narwo nyene rwatewe. Ivyo bisasu byinshi igihugu cy'u Rwanda byabisamburiye mu kirere. Aya rero ni nayo makuru ushobora kubona ku mbuga zose zo mu Rwanda, ubona uti u Rwanda rwasambuye ibibombe byari birungitswe n'abasoda bo muri Kongo, ibibombe byari bije gutera mu Rwanda, ariko u Rwanda ruca rubisamburira mu kirere, bikiri mu kirere. Aya niyo makuru kuri no mwanya bariko baratangaza abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuvuga yuko hariho abantu bariko baratakaza ubuzima, ndetse uwo munsi abigisha ku mashure bahisemo guhagarika kwigisha, ndetse n'abana barabarungika kujya nyene twabibonye bitanguye igoma, tubona abantu bariko barahungangira ngo murabizi yuko ari muri iyo ndwi iheze twabona abantu batangura guhunga, bamwe batekera imizigo, abana biruka batagira iyo baja. Uno mwanya rero naho nyene mu Rwanda ibi turiko turavuga, ibi ndiko ndavuga biriko biraba aho mu gihugu cy'u Rwanda abantu bariko barata izabo, bariko barahunga. Kugera uwo mwanya iyi ntambara nta uzi ngo igiye guhera gute canke igiye guherera he, ariko ikiboneka coco nuko ari nkamwe mu gihe bitogarukira aho biriko biragera kuri uno mwanya bishoboye kuvamo ikindi kintu kibi kinini ya cyane kurusha uko impande zose zibiri ziriko zirabona yuko ari ibintu gusa bizoba nkuko vyama vyabaye. Mugira ngo murabizi yuko M23 yamayate hirya no hakuno, ariko kuri uno mwanya biriko bifata uwundi murindi ku buryo bishoboye no gushika bikagira ico vyononye mu bihugu bisanzwe bihana imbibe n'ibi bihugu biriko biragwana uko ari bibiri. Ugiye ukumviriza abariko bata izabo bava mu gihugu ca Kongo bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye canke mu bindi bice nyene vyo mu gihugu ca Kongo bitariko birabamwo iyi migwano, ntibipfuza kumva izina ry'umukuru w'igihugu cyo mu Rwanda, ndetse aho bigeze babona yuko buryoherwa no kubona ikiziga ciwe, nico kintu conyene baba bumva yuko cobaha amahoro. Ariko kandi no mu Rwanda naho nyene nuko niko bimeze, si bose mugabo ntimwumve ndiko navuga ngo abanyagihugu bo muri Kongo si bose, aco kimwe n'abanyagihugu bo mu Rwanda ntabwo ari bose, ariko abenshi barumva kabisa yuko babonye ikiziga c'umukuru w'igihugu wa Kongo byoba buruhura muri bo, kubera ko muribuka igihe hapfa umugenerale wasanzwe yitwa Cirumwami wo mu gihugu ca Kongo. Mu Rwanda n'abajournaliste bashikiriza ayo makuru bayashikirizana n'akamwemwe, biboneka yuko ari action yabaryoheye cyane gose. Inyuma y'uwo mugenerale yapfuye harasubiye kandi hapfa n'undi mugenerale, umugenerale yigeze kuvuga yuko n'umunyarwanda ariko yagiye mu gisoda kiriko gifasha kugwanira Kongo. Rero uwo mugenerale yavuze yuko we azosubira mu gihugu cy'u Rwanda ari uko atamututsi asigaye mu Rwanda. Murumva ibi bintu iyo biriko biraje, ibi bintu biriko bigarukana ibintu kandi vy'amoko. Ariko uwo mugenerale na wenyene uwo yabibwiye nawe yamubwiye ati nimba ari ico urindiriye basi wewe uzogaruka mu Rwanda, u Rwanda ntabwo uzokwigira ugarukamwo, ahubwo uzopfira hiyo nyene. Rero uwo mugenerale yarapfuye nko mu minsi 2 canke 3 iheze, ariko mu Rwanda urabona kabisa yuko abenshi byabaryoheye uri kuraraba uko baba bariko bashikiriza nayo makuru. Ibi rero biciye bituma nipfuza yuko no bategurira ikiganiro kijanye na M23 yatanguriye he, yabandanije gute, vyagenze gute neza na neza kugira M23 ibeho. Mbega ihangiro ya M23 niyihe? Niyo gufata igihugu cyose ca Kongo canke nibijyanye n'abantu bavuga canke bijya umupresident muri Kongo aheruka kuvuga ati ibi byose bikogwa kugira ngo babandanye biba ubutunzi kama bw'igihugu cacu ca Kongo. Ibi rero
ndababwira ati nimukore subscribe mukurindira iki kiganiro naco nyene ndakibategurire umwanya n'umwanya uhereye ubu mwanya uri kumviriza ko iki kiganiro umwanya n'umwanya ushoboye kubona ndakigushirirako. Wegutsa kora subscribe kugira ngo ninagishirako nikize kugusiga ndakumenyesha yuko utuma aya majwi yabashikira ari Darcy 3 pieds.